uzumva agiye mu ngeso mbi kwinjiza mu nzu z'abakobwa urazi bazita amageto kubikora hari amahoteli ugenda mu mahoteli sivyo yabigenewe urabizi cyo rero mu gihe rero atabihumbi 10 na bingahe. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mungundire ndabaramutse bivanye mwese aherereye ndabagombiriye. Mwese muko muradukurikirana yaba muri mu Burundi yaba muri ahatandukanye bivanye n'ingene kino kiganiro mukiravye ku masaha mukirabiye ko. Anyway, ni Himbazange Delicia kuri Akamu TV. Ndabakunda mwebwe mumaze kudusapotinga muri we butandukanye, and then ndabakunda cyane mwebwe namwe mutarabikora mufise n'umutima wo kubikora vuba cyane mugiye kubikora. Ndi kumwe rero hano ejo bundi sinzi umuntu navuze ngo ndiko ndabwira abajane ko ari mikangara yarampakije ngo navuze ikosa ndabizi mikangara bizi yove mengara kids reka mbanze ndabakire batwidondore babahe mwiriwe na mwaramutse kumbure mwe muri ko muradukurikirana j'aime partage s'abonne mubandaye mubikora kugira ngo mutwereke ko turi kumwe, and then mutwereke yuko mwama muhari umwanya wose mwama mutwitwara uko bukeye uko bwije. Ntangure ku nkumi hano agatekaho kamwe yove aca yihangana. Reka ndamwakire abidondora nabahe mwiriwe na mwaramutse kaze cyane. Yego murakoze. Ku mazina nitwa Ange Irankunda, nkaba umwigeme w'umurundikazi. Ni umwigeme w'umurundikazi ni Ange Irankunda, nanje nkaba ndihimbaza Ange Delicia. Uyaranje musaza ushire ko Ange mu byukora byose ushire ko Ange no tubihijiriza ikiganiro. Reka ndamwakire no musaza nawe nyene abidondora nyibara umupapa nyibara umujene ntavyo bakiri ku isoko navyo. Ange ndakugaruka kuravuga ko kiri ku isoko mubanze mubihakane babumva. Reka ndamwakire ikaze cyane. Ego murakoze. Nanje nitwa Elfe Ngabirano, nkaba ndi Murundi, nkaba ndi umusore kandi. Umusore akiri ku isoko cyane. Ntacu ibyo turabigarukako. Basha sijira wanye n'ibintu tugira tuvuge ndabasavye ntimunkoshone mumbwire Elfe uracyari umusore cyane. Ego ndi umusore. Uri ku isoko cyane uri ku isoko? Hasi ndi ku isoko. Madame ni sawa mavanza nganakiriye couple ntabizi ndabizi numbatse. Ange uracyari ku isoko cyane ukiri ku isoko? Umuntu ari ku isoko abameze gute? Ni umuntu ari nyakamwe, umuntu w'umuseribateri, ni umuntu atari mu rukundo nivyo ashatse kuvuga reka kwigirisha. Banava nsanga nitaye umutego hama ndi mu rukundo kabisa. Biri complique ntuzi ivyo urimo? Oya ndabizi kabisa mu rukundo ndarurimwo pe dedans. Ndi kubona abantu basha bari mu rukundo bava banditse yondago ivyo ndimo ntavyonzi ubuze kuyumbaza nyuma ya kamera. Biri complique. Ushaka umurongo. Okay. Senga n'Imana kandi. Ndasenga shaka kubuke uko bwije izo biko. Nasi ntibiri complique. Uraducaga. Anyway, rero mwe muko muradukurikirana ntimucikwe canke se ntimucike intege. Mwande mudukurikirana kuva ko nangushika ku musozo turangize kino kiganiro bariho mu ruhuka muvuga ati je ndaruhutse. No musi rero ni ibintu tubona ahatandukanye namanza nabasha ibintu biri mu Barundi ibintu biri mu kibano ahantu hatandukanye. No musi nabazaniye abajene nkuko bababwiye. Sije uno munsi tuje kuvugana canke se deba canke se ivyo tuje kuyaga uno munsi n'abajene ndavuga abahungu cane cane kuri ba Elfe. Mbega kuba uri umujene ukiba iwanyu birateye isoni canke ntibiteye isoni? Uri umujene nyine amaze kwisumbura nk'uko kwa Elfe, uri umujene umaze kuronka akazi, tureke kuba uri kwishure kuko nubundi hariyo abantu bibana bari kwishuri canke naho ikigira kabiri kiravuga ati ugiye kwibana naho byo bari bibi
turabimenyereye ko hamwe dusanga inzu z'abajene notama nk'iz'abahungu usanga ari za nzu zimwe zidahesha icubahiro Imana ndabivuga uko zimwe zitiyubashe ugasanga ni za nzu ziriko zirakorerwamwo amabi vome ko uguma iwanyu nuko tubivuga cyane sinzi ko mu vyomba anyway reka rero mbaze hano ku mukobwa ntangurira uragowe ntangurira wawe okay reka ntaco ntangurire hano reka mbaze Eve est-ce que uripangiye canke uracari wanyu kwa papa na mama okay ndapanze urapanze umbwire kumbure nk'abariko baradukurikirana utubwire impamvu yaguteye kumva ko wowe nka Eve canke se icagupushinze kumva yuko uno munsi nka Eve nogenda gupanga ntoguma ku bavyeyi ni nk'igiki umva gupanga ku musore d'abord canke ku nkumi bivana ni inzira nyinshi zimutuma kumva yo panga abantu benshi bapanga bivuye kuko imiryango yabo dufate itari Bujumbura abandi bantu bapanga bivanye n'ukuntu imyaka bagezemo cyangwa bivanye n'akazi bakora hari n'abandi bapanga bivanye n'izindi nyungu zabo babibonamo umva rero ariko mu bwonko nka nivuze ko birashobora kuba mu nzira zibiri nuko hari imyaka ugeramwo ukavuga ati hageze ko nanje novuga ati ndashobora kwipangira kugira woroherwe mu byo ukora kaba liberté yo kwa independent muri wewe hama kugira ibikorwa by'iwawe bigende neza sinzi ko ari cyo mwumbaza ariko tugerageje kubona ubuzima ntaho butarondereko haba nkuko bivuze ko ushobora kumva yuko imiryango yacu itari hafi bikaba ngombwa yuko dufate kuza mu gisagara nico bashatse kuvuga ukava ruguru ukaza mu gisagara mbona n'ababayeyo babufise ubwo buzima ariko sindatora neza igituma uva ku bavyeyi tureke ivyo yuko wokumva kuva ku bavyeyi bivaye no kunyera imiryango itari hafi canke ibiki n'ibiki umbwire neza exactement gombye kuvuga je canke uwo ari we wese umuhungu ari we wese agiye gupanga par exemple avuga nk'ibujumba akavuga ati reka nje gupanga misanzwe ukuze maze gushikana imyaka 25 honyene nikose kubandanya biwaye je gutaha kwa papa wawe wabwiye ngo mwatetse nawe uri umuhungu akuze uja kugwana imisheshe n'abana bakifise imyaka 5 hari yaye umva deja uri kurisubiza inyuma no mu bwenge bwo kwiyumvira kazoza kiwawe kuko ntuzomubaka kwa papa wawe kandi no kuvuga ofera meziri baza kukugora kugira ushinga urugo rwawe kuko ramenyereye ukuze ubona iwanyu behari mu mutwe kugira reaction kwiyumvira ati nanje ugire kuhaje kurondera usanga bikugora rero niyo mpamvu novuga ko ku mujene amaze gukwiza 25 surtout ndiko kuvuga ku muhungu ko byoba ngombwa aje kwipangira niho hari ibintu bimwe ahigira mu gupanga ndetse ivyo bindi wari watanguriye ko d'abord umuhungu umaze kuja gupanga caye umukobwa reka ndavuga ja yamvuge umuntu amaze gupanga akiri umujene aramenyera ibintu byinshi kuko ariga ico bita gestion nakuvuga nimba yaho raronka amafaranga 10,000 kacumva ko genda kwitwara mu kabare byose akarabiri azi uko muhira ashika atajya canke ukwezi kuzoya kare Inzu umva ivyo d'abord biraba arabanza hayigihe bimushikira muga akabona yuko bimugoye hakakura leso morale kavuga tahanye byarabaye ku mugabo ubunye nzogerageza uko d'abord uriga ubuzima hari ibintu uhigira byinshi kandi bituma uzobaho
no muri kazoza kiwawe. none aho Eve ngiriye ko ndakubaza kumenga ko kugira ngo uje gupanga umenga ni kwa gugasipiya amafaranga yiwawe uno munsi basi dufate nk'uwo wabi wanyu kandi wakora nivyo rimwe rimwe wa contribute muhira ukavuga ati jewe ndageze kuno munsi nyimbari ahantu hakanaka habomotse nije ndahubaka canke ikintu kanaka nyimbara makuse nije ndayagura canke nyimbari hasyo naho nye ndategeza kuhasyona kugira ngo bigende neza naje nze ndakontribute mu bandi ariko ugiye nko gupanga nye n'inzu zana inzu kumbura heranye nk'amezi abiri zana amafaranga y'inzu plutôt amazi yaheze rimwe rimwe baragucirako n'amazi rimwe kuja koga wahoro uwiwanyu vraiment hameze neza mudahura muri kisha n'abandi akabazo ngatekinganye ndakubaza akabazo misanzwe n'ivya binakuye ati uhigira gestion mvuze gestion kandi uhigira gukura ariko ni wanyu utabuyifisi yo kuvuga nimba ubiwanyu uri umujene novuga uriko ratwumviriza canke mwebwe nyene turi kumwe ukabuzi kuba iwanyu ukabona vyose ni papa wawe mama wawe babiriha wowe mu bisanzwe ibintu vyose egirevire vya vyuzuye ngo ukabona yuko vyose ari ikibazo c'abavyeyi okay ngwanda kubaza ikibazo enjour bizogushika kuko ngaha mu isurazi ni passage hamwe bizoshika ukagena pari bizoshaka kuja no kwiga handi cyangwa bigashika ikibazo kindi kikaba fate muri internet yego aya mwana wo muri internet abakiri muto rero tuvuga ku bajene bakuze kiri muri internet ubu kiri sote n'abavyeyi yego nka wewe uba ku bavyeyi okay nk'ubu nye bishitse okay wamenyere muri bwa buzima ko ikintu cyose ari papa mama bishitse ugasanga ntibakiri hafi yawe ugasanga vyose niwe wimenya uwo vyifata mu gute aho mwico gihe iyo bakiri hafi yiwanje nko kubivuze yego kandi wakoze muri bwa buzima wakoze no banze nyumvirize wakoze muri bwa buzima uzobona ko papa na mama vyose ari bo bagira okay gacubona ntibakiri hafi meme no kugira nk'uburyo birakugora je ndiko mvuga kuri ba bantu baba bafashe donc décide bakavuga kugira ufate decision yo kuja gupanga d'abord uravuga okay ngiye gupanga ndashobora kuzoriha inzu haba jene beshi ubu unye ana beshi la prepare y'abajene mbere bikunda kugora n'abajene bitako biza amashuri bakiga n'ama university kuko abajene ubunye beshi nukuvuga ibintu byarahindutse kera wiga uheje amashuri akazi kaba kari ngahonye waheza university bariko barakurondera mu kigo gitandukanye waheza gusoma wamaze gutangura akazi ngo pare contre ubu urabona ubunye abanyeshuri bize abaca ama master bicaye mu mabarabara nukuvuga rero ngerageje kuvuga uko haba jene beshi bibaza yuko batazobaho batabonye ivyo bigiye akaba ari ntanduruko bizotuma beshi baguma iwabo ngo sindaronka akazi ngo ndashomereye ngo ejo bizogenda neza d'abord uriko wizera ibintu nta muntu yakwemereye ngo ejo nukwemera ashaka kuguhinduka yego bisanzwe rero beshi aho birabagorera ngaho kuko iyo utanguye kwiyumvira ati narize amashuri d'abord kwiga sizi yamboro ko wagiye kuboroka kwiga no kwiga kubaho n'igihe utazuri ko kora ivyo wigiye bashaka gukora ikindi cyo wabo ngo kinjiza yego reka rero tubaze ino nkumi yacu nayo ukubyumva kuko rero ntavyo nzi ngene abibona sinzi ngene avuga ku ruhande rwiwe arashaka uko twe tubibona atari ko abibona anje gupanga nk'umwana w'umuhungu byari bikwiye kuba byo canke ntibyari bikwiye kuba byo gupanga ku mwana w'umuhungu nibaza yuko hari aho bibabyo n'igihe ubona nyine ko bitaba biri ngombwa ati bibabyo ryari ubona ko bitari ngombwa ryari icyo nico abantu benshi bakunda kwibaza cyangwa ugasanga ko barakritika umuntu ntibazi impamvu yagiye gupanga ntibazi nyine ikintu na kimwe mu mutwe wiwe kiriyo dufate nk'akarorero
umuhungu twafatiye ku myaka 25 aba ari umuhungu nyene ageze kuraba kure cyane kure hashoboka ku buryo ashobora guplanifya mu myaka ingahe 10 iri imbere 5 iri imbere umuryango wanje uzomeze gute reka ntangure kwiga ubuzima bushasha ubu bwo kwibako uwo muntu rero dufate ari ku bavyeyi abana n'abavyeyi bafise kira kintu cyose donc ntibatahura impamvu umuvyeyi umwana naho bafise imyaka 100 yabaye umutama ari umwana imisi yose imbere y'umuvyeyi wiwe rero kuba amuvuye impanda akagenda aguma afise ubwoba mbega bizogenda gute nahora ndamubaza yafunguye narindi sineze yuko imisi yose mu gitondo mfise devoir yuko ashobora kugenda anyoye icayi mu vyo arimwo vyose niba agiye ku ishuri niba agiye ku kazi agenda anyoye icayi midi mba ndi sineza ko ratio ihari donc niyo devoir yawe ubu rero izo responsabilité zose agiye kwimenya wenyene ikintu wibaza irya mbere est-ce arafise akazi ari capable yo kuzoriha iyo nzu yo kuzokwirationa agwaye arashaka kwivuza hari abajene bibana ugasanga iyo agwaye acagaruka muhira twaba twabonye kenshi ugasanga iyo agwaye agarutse muhira kugira ngo bamube hafi kwa kandi ari abavyeyi baba bafise ikibazo ati none nk'ubu yogwara ari wenyene ugasanga yapfiriye mu nzu vyama vyabaye hari abajene benshi bumva ngo yumiye mu nzu abavyeyi bakita ko imihari kubera iki agiye kwibana basi yarondera uwundi mutipe babana abahungu bagenda kwibambo ni vyiza birugurura amaso urabona byinshi hari byinshi ukenera uramenya gusevinga avuga uti no musi ndariyaya ejo nzoja ku kazi nzogenda gute bisi biki donc ubumenye kwimenya wewe nyene kwibako aho rero biba bikwiye uraganira n'umwana wakamubwira ati eske bimeze gute afise akazi hoho urarema mu mutima objectif kandi ubuzi n'ingeso ziwe sinibaza ko bagira ubwo buzi umwana wawe nyene ameze abavyeyi benshi uzumva agiye mu ngeso mbi kwinjiza mu nzu abakobwa urazi bazita amageto Isho turakigarukako muragowe sinzi impamvu bavyita ivyo bintu ngo wasigaye ko bisanze hitwa geto none ni ruri mu rugo ndabizi geto ngira ni geto nyene ntacyo nzi kweli ico ntacazi geto ruri mu rugo baratubwira muri commande maja kurondera muri dictionnaire ngira ni ruri mu rwari guest donc ni guest ni kuja baragije nyene razi ndabizi okay saga ngo wa muhungu ngo sigaye ifite akageto kiwe muhungu rero aho rero uraraba hari umuntu ava muhira kubera yuko ku kazi ni kure yo muhira gasanga atashe mu ijoro kududora kuri portail imisi yose abavyeyi nabo urumva uri kuragorana tavuga ati jewe ndafise akazi kandi karampemba neza ndashaka gufungura muhira barazi vraiment ega ni kuremamo agatima ku Jean kukwizeye mu bavyeyi ukabaremanywa ati umwana kwera nta ngeso mbi tumuzimu atari ivyo azokwadukana muri societe bikiri rero uriyumvira none societe yahoramwe siyo nuba azogumamo babagenzi yarafise agiye kubahindura ko agiye mwiyo geto ni kwizera novuga yuko gihagaze ku kwizera Jean ikizere ufitiye abavyeyi baba bagufitiye ahanini kritika nyene urumva ntibibura kandi n'impungenge aho onye vraiment umuhungu agiye kwipangira kuri objectif avuga ati ku kazi ni kure yo muhira dufate nk'ubu ubaho ngaha i Bujumbura dufate mu iki gihe abantu nakora uzoraba iyi date turiko uku kwezi turiko igitoro n'indanse kasi yego uba ngahi Bujumbura ukorera par exemple nkaye igihanga iburinga urumva uzinduka imisi yose mu gitondo ku kazi hariya utaha bwije uragaruka kugira uzoronke bus kenshi rimwe ugasanga utaje no ku bagenzi bawe hafi nyene yo ku kazi bavuga ati reka no musi ndarenga none ntiwofata akazu hariya nyakageto hariya kariho amahera ngahe
ukakabamwo hama ugataha hafi yo ku kazi ukareka bashobora kwibaza yuko ushobora no guhura n'ingorane ushobora guhura n'abagizi ba nabi bakamugirira nabi kubera iki ataha kure yo muhira kandi bwije niyo nimvo nziza ati rero imvo mbi niyihe impamvu mbi niyihe tipe afite imyaka 25 nta kazi afise nta kazi afise byose ni mama papa gushika yaho iboka ni mama amumenya ati Colgate brosada isabuni ico cyo nisanze petit frère ashaka kugura mugasangira kora musangiye icumba mugasangira wa byo nibisanzwe nta kintu kimushoboye kwifasha ibintu byose ni muhira ukaca waduka ngo ugiye kwipangira nyimaje kubera iki ugiye kugurura amaso nta namwaye basi nyene amafaranga avuga ati ku kwezi nzoriha amahera uyakurahe ugisuma wewe rero abavyeyi mu mwanya umwe je hari aho ndabatahura n'igihe ntabatahura ega umuvyeyi nyene n'umuvyeyi ategeze kugira impungenge imisi yose umwana wiwe mbega bimeze gute hahandi umwana usanga midi aba mwigeto muga midi ajya muhira ajya muhira sivyo niyo nimvombi ntugasanga nakuze bana kamve muhira ndafise amahera yo kwipangira kameme mugabo nzozana umwana muhira aje kundamutsa ambuteyaje ntazo nkeneye foko ni santa aleze umva mu mutwe nafise ibintu byo kuguruka amaso ngeneye kumenya basevinga gute amahera y'inzu harageze ko ndayariha iki mugabo afise mu mutwe yuko ewa ngiye gutondesha direndiyo dimanche ewa ndabihe iyo rero novuga ko ari idembi bivanye n'umwana ingene umuzi uvuga uti ukwe wapi nta kigenda ico kintu mega ntihugurutse neza sinugurutse neza gute ndari utondesha iki tondesha abakobwa reka tureke kubyirengagiza mu nzu z'abahungu Herve wavuze yuko wipangiye wewe uvugisha ukuri aheraho imana hari igihe usanga ureke kubisha no ku bagenzi bawe bazi wavuga ati je nta bagenzi buko fisi uyasanga umutipe muzinanye twamuzanye tumuzi ko yipangiye nabivuga uko biri umutipe muzinanye donc murabaja amatu nyene biraho aba mwikota ubwo ati mwana natwe umugenzi ndaho mutamura abagenzi vya hatari kumutiza igeto n'ibintu bisanzwe sije ndafise umwana azakunda muza kandi bimeze uko ndagusavye izo ntiza gafungurutse urabizi neza ko witahira ku mugoroba uvuye ku kazi uvuga ati n'umwana wo mwisite naho hogira ico mbura kweri iyo ngeso nta ndamuzi ko yo kwiba numuha gafungurutse misanzwe izonye ego hari ababikora ngo si bose babikora kubera burya ubwa mbere inzu je simpanze nduma kandi simpanze chambrette ndikuba tuba mu nzu nini ngo reka dufate ko mpanze chambrette voilà naho boba muri chambre yiwawe umuntu akaza kumenya ngo mpagafunguzo ko turabagenzi sanzwe no ndayigize hotel hajya nyicumba umuntu abamwo d'abord kirisacre kuko hajya umuhezagiro wa mbere n'igihe ugomba vyuke sinzi kuvuga dawe watwese cyavuge mana yenda gusa ntavyonze bivuge hajya nyuryama nyene nibaza yuko rero icumba ari bari ikintu cubashwe mu gihe ubonye ko wowe urufunguruza umuntu irevesi mvuze ati ntiworumuha amugo si bose barutanga hari igihe muba musangiye nyene umwuga sivyo rero mu gihe rero nkaje par exemple sinigize umwiranda ariko umugwa ntakunda guha kuko mu isango ngomba mpangisha kandi sinibaza yuko no mu kibanyi aho muba mubaye mu rupangu bamaze kubona yuko haza harinjira uwo ari we wese yinjirana umuntu w'umukobwa nibaza ko bidatanga image nziza mu babanyi biwawe rero nibaza ko ivyonye
ataba ari vyiza cyane je nibaza yuko nabo baba babikora bamwe nimba ufise objectif yo kuja gupanga ari kuri iyo motif ivyo nyene nibaza yuko sinobibakuramo ariko mugabo wobiheba si vyiza ariko nibaze yuko uramutse uvuga ati ndagiye gupanga d'abord je navuze ku bahungu sinavuze ku bakobwa nuko ubona yuko hageze kupanga kandi suba ngupanga kuko ufise amafaranga menshi tukire ku ico kibazo cuko twego tuvuga ibintu byo gutanga gafunguruzo ego haraje nk'umugenzi wawe petit frère z'abagenzi hari umugenzi ubona tukweri n'umubro sinomukoshona oya uyo we yakubwije igicrere ahubwo ati man no musi ndaza kuri gwawe akavuga ko aje kundamutsa kuramutsa tu arabizi ko atahari ku murango ubu uri ku kazi umva bigize uko umva nta mpamvu naje sinobimenya utashe gisurprise ugasanga byagenze ukonye arico bitwaye byambabaza kubera ikintu cyose kiva mu mwumvikana hari ni bya bindi byo gufata umuntu ku nguvu ku nguvu Jean aba yafashe ku nguvu wewe yego kuko je abaje mbwiye ko ari gihe abavuga ati okay je mbahanye umwe gusa naraye ndushe nkene kuruhuka hagiye iwo ndashaka kuharuka neza koma ari petit frère canke hari uwundi muntu umugenzi wanje nibisanzwe genda baguha urufunguzo wiruhukira nkaca sanga bambwira ati burya naka yirwaye n'uwundi muntu deja si image nziza kuri jewe kandi nawe iyo batakaje confiance hanyuma kugaruka muhira kuko igihe ubundi munsi yo wakeneye kuruhuka bya vrai gasanga ndamwankiye umva rero ikintu cyose nuvuga ko cova mu mumvikana twari ko turaha krendere abavyeyi ivyo bintu wibaza yuko yo bagiye gukora singeso yimanifesta ko kandi bisanzwe ukeneye ko basanzwe babikora ukeneye kubikora hari ama hotel ugena mu hotel sivyo yabigenewe urabizi cyo mwana rero mu gihe rero atabihumbi 10 na bingahe ntihabaragereje kubijamo nari cyubitsiko hari mu kibanyi aranabitse birahari na taxi umwana yaje kuraba urabizi neza kuza kumuha agafana imidizigeze muri kumwe muraza gusangira zose ni aje utibagiwe mugabo yuko burya nagakuko kariho kandi urazi yuko n'abagenzi babi barahari je uyu munsi ndashobora kuva mu rugo ndashobora kuvira kwa papa na mama nukuri atanga isumbi fise ariko nkabona wa mutipa aribana bivanye n'ukungene twashobora kuba twaramenyanye akamisha izo ngeso akarindira nanje ko nja kwipangira ukaca usanga za ngeso ndatanguye kuvyiga aho none tuca tubigenza gute umuntu niwe yimenya nibaza yuko umuntu afite imyaka 20 canke 18 turake 25 18 uri umuntu uzi kwanariza ikintu bavuga ndi uzi gutandukanya icatsi n'ururo hari umuntu akora ibintu ubizi twese turafise abagenzi kandi siko twese dufise ingeso zimwe hari umugenzi uba ufise uzi ati ukweli gaba muri kumwe si ngombwa wifate nkawe nibaza yuko ko umuntu wese ari we yimenya azica ashaka d'abord est-ce que uyu muntu ibintu arimwo ni vyiza je ndabikoze inyungu ni yihe donc nibaza ko umuntu afite imyaka 18 vraiment abazi nyene ubirimwo bibiyemwo tu udeside tukumenye pana kugumugira gucaye aho oye mugabo hari akantu wigeze kuvuga uravuga yuko umuvye ncita umuhungu n'umusa ashobora kwipangira ejo agasubira muhiri wabo bivaye n'ukuntu atabagwaye ugasanga bibaye oblige yuko asubira wabo nyimba baja kumugwaza ntavyonze nkaca nibuka ndafise abagenzi bashika kuri babiri bigeze kwipangira baraba mu buzima vraiment bwo kwipangira uburyo nakamenya ati nakaripangiye then mu nyuma baza kubuvamwo basubira iwabo bakaba bakehanira nkacangira akabazo avuga ati si kwa kugaspia si kwa kundi usanga amafaranga
kubika nyimba ari ivyo bihumbi 100 uronse kuko n'imiburiburi umuntu no musahembwa n'abantu bake bashobora kuba bahembwa umushahara ufadika siko nyimba uwo mujene akora ugasanga akora akazi kabaye kamuha n'amafaranga make agiye no kwipangira rero nkaca mbaza ati nturi kubika no kuri konti kuregeranya amafaranga ejo ushobora gutungisha umuryango wiwawe rero ukaba kwa kundi kugasubira kuri ico ucumva gute kuri ico kintu nibaza yuko umutipe urashobora kubona akazi bitunguranye ukabona ati ndashobora gukora kwipangira kwiyashyuha tuwetu ndwaye ndashobora kwivuza mugabo ako kazi karase garanti kari permanent bati eske gahagaze nzoca nsubira muhira ako kantu rero ubwo buzima ugiye kububamo menya uti ejo karashobora guhagarara umwanya n'umwanya nzoca ndavyifatamo gutya nishake navuga ati kuraba kure hashoboka avuga ngo hari ukuntu bakunda ngo abakobwa turaba ibintu nyine nijya miyo turaba ibi nyene tubona aha ubwo umuhungu arapasura imiyo akabona n'ibiri inyuma y'igihombe rero nibaza yuko ugiye wiyangaje kuba mu bwo buzima uraplanifya ejo hazoza naho vyogenda gute ntegereza gufata nimba amahera asigaye ndashiremo iki kintu gikore buke ku buryo hirya y'ejo kazi gahagaze amahera mbanze ati hariya kweri hariho amahera zo kwinjira amahera y'inzu ndashaka kurihira inzu ntarinze gusubira amahera manje usaritse yavuze kuri ico cumva gute ntiyaragera aho uvuga ati nka Herve n'ukuri ndakehaniwe iyo bari ku gatumba ngerasubire ku gatumba iyo bari kwa tante turamenyere ko dusanga kenshi bamwe ba mu mafamiye nimba bitarashika bifatamo gute ubiplanifya gute bimaze gushika ko ushobora kumva nk'akazi ahantu ukura amahera turetse akazi yanje urana nako kazi dukora hari igihe duhembwa n'umushahara ntitumenye niyo waciye urumva akaduka nk'ikibazo umva ukavuga ati mbere binashaka bikana nk'amezi 3 yikurikirana bavuze nje nka Herve ngira mbeho gute bya bintu byo gupanga ubyumvira gute yamaze ho gushikira imisanzwe sindo wakera mu gupanga ariko mugabo ndashaka kuvuga kuva ndabitanguye isanzwe intambanyi zo gupanga zamaho kuko ikijanye n'amafaranga nakubwiye ni vya bindi keshi birashaka gutangura kukugora mu ntango kuko atavyo yarumenyereye gasanga gestion irakugoye nimba ari gihe waba muri famille nakubwiye ni vya bindi nakubwiye ati gasanga waronka 10,000 20,000 kasanga uciye wiyumvira abagenzi ba bose ufite komenga nawe kujya cyangwa urose na 50,000 ugaca ubona yuko atayindi porogaramu uyafitiye atakuryoherwa n'abagenzi bawe rero muri ico gihe byasira birashika nyene byaradushikira hari igihe byatugora ariko mugabo twarakwicigwa ubunye umaze gupanga mu mutwe uba nk'umuntu atunze umuryango kuko uri mama wawe uri papa wawe uki byose ni wewe rero nibaza yuko muri ico gihe no birashika hama bimaze gushikanaho ni vya bintu usanga nyene ufashe risk ugasanga savye deni nk'umuntu par exemple hama inzu yotegeza kuyiriha hama ariko mugabo ikihambaye nico nyene tuba dukeneye niyo nuko kuntu ubona ukuntu vyagoranye bivaye n'ukuntu witwaye hanyuma uvuga ati je byari byanshikiye kore beribi ubu naho ubunye ndose 20 nzojyaya saving aya sivyo kugira kwezi kuzohere umaze gukwiza ayo kugira kuriha inzu ego ubundi bwo intambanyi zirahaba mugari kumaze kumenyera n'ibintu bisanzwe cyane mbere biba binaryoshe kwipangira hama gupanga si question y'abantu bafite amafaranga menshi ahubwo ni question yo kwiorganiza kuko ata organisation office nubwo ufite amafaranga menshi birakunanira kuntu yagera bashobora kuyonona mbere kenshi abantu bikunda kugora niba abantu baronka amafaranga menshi sinzi uzorabe abantu bafite amafaranga menshi
nzi ko uronka amafaranga menshi teza ugira ibintu VIP ufite amafaranga menshi nyene mugo uronka make nawe ugora ivyo mukwiranye ariko mugabo vyose en general haba kuronka menshi canke kuronka make ata organisation office muri wewe ntambanyi zamaho sinzi akabazo kandi mwa mufise mwongera kumbaza oye ndafise akabazo ko bon turabizi za nkumizi wacu zanje ngaha aye mvuze zanje nanje ndimwo za nkumizi wacu mu kibano n'umunsi uragendanye n'umuhungu akiba kwa se na nyina tanto baramuhamagaye mwana uno munsi urafungura tukubikira indya ari kumwe na wa umukobwa mbere arashobora no kuba yipangiye kuko ubuye ibintu byaraje bizungu byaraje n'umukobwa aripangira akava iwabo akaja kwipangira iwanyu baramuhamagaye muhungu urataha bimeze gute mu gihe ukibi wanyu cawe wipangiye mu gihe ukibi wanyu kwa papa na mama umuhungu uri kugendana n'umukobwa imyaka ingahe iyo yose nushaka umeze gute ukuze ugize kuko turabizi yuko hari nk'abahungu b'imyaka 30 dufate bakakwandikira message cyangwa bakagutelefona ati birahiye tukubikira indya urumva iyo message uri bayikubwiye uri kumwe n'umwana w'umukobwa uwo mukobwa atatangura kwiyumvira mbe uyu muhungu tuko tugendana kugira njane aracyari wabo aracamu papa aracamu mama yasabuni aracayigurirwa ya mpuzu yo musa aracayigurirwa nkuko anje yabivuze aho kuri ico kuri RVO uvyumva gute misanzwe okay no bivuga reka ndavyishe mu nzira zibiri hari gihe usanga umujene akuze meme niyo myaka ya 25 ayirenze mugabi wabo ngo ugasanga par exemple ni wa mujene iwabo dufatise abavyeyi bafise ibintu ugasanga uwo mwana kanamwite umwana kuko imbere y'abavyaguma ari umwana ugasanga ariko arakurikirana ibintu vya papa wiwe cyane mama wiwe ari ku kazi bamutumye dufate yagiye usanga afise nk'amamagazi ngahanya aje gukontrola canke nk'ibintu baje kurangura cyo kugira ico vyumva ibintu vyinshi muri ico gihe umuvyeyi kubaza umwana wiwe ati uratagufungura kuko babazi abari ku kazi byensi hagiye usanga banamuhemba kandi misanzwe hajyanye umwana ariko akora ivyo wabo ariko arikorera kuko abavyeyi bazosaza nawe umwana abisigaremwe canke nawe bivukana hagiye bakiri batoya kugira nawe umwana ashobora kuba mukuru iwabo afashana n'abavyeyi muri ico gihe kukubwira ati uraza gufungura nibaza ko atana kimwe hani n'undi mujene par exemple aguma iwabo ikintu nensista ko cyane wa mujene ashaka kuguma iwabo agashomera bakanamurangira n'akazi abango kajya akazi je sinako nokora wa undi agomba kuberwa mugabo atamafaranga afise kakati ko mu biro do igo gasanga wa mujene azinduka gutembera kuramutsa abagenzi biwe cemwirigara meme ugasanga n'abakobwa higiye bagenda bakagendana kuko abantu ari kwisovanta gusa kwiyemera umuvyeyi amubwiye ati ngufungure ego umuvyeyi amara umuvyeyi ariko mugo nko kuri uwo muhungu je no mutekera nk'impanuro par exemple ego niyo mpanuro no muha ko nimba abona ko aji wabo mama wamwandikira cyane papa mama we deja amwandika ati ingufungure atana kimwe yabinjirije vraiment amaze gukwiza imyaka yo kuja kurondera abari kariba batoya biwe abari ariba n'abavyeyi sinzi sanse nabivuze mu kunyumva ego abari kararenganya abavyeyi kuko abavyeyi barakwigisha ugaheza na university nawe heje university haba hakenewe nabo ko hari ico ushobora gukora kugira nabo ubafashe kuko deja bari ko rasaza ngerageje kuri iyo kote dufate iwabo ko ataco baba bafise cyangwa baba bafise ugaruka ukora tout moyen possible wibesheho kuko urabona n'ubuzi busanzwe bunagoye ubunye n'ababukora ubuzi amafaranga abakihana kuko nk'abantu surtout abantu bakora ubuzi bwa leta saba mu credit rero kesho wama muri credit novuga yuko atabuzima bwiza ubayemo kuko uri muri credit hari amafaranga bagukata kandi ajya wahora uronka gacura Bujumbura
ibintu aho kugabanuka ibiciro bitera biduga ndetse ni Bujumbura dufate no mu gihugu cose ko ibintu biguma biduga mu gihe rero utaramenya kwiyorganiza umenye gukora ibintu vyinshi d'abord ko investisa investisa mu bintu bitandukanye aho nyine bizokugora meme n'abantu mukora akazi ka leta cyangwa mukora ikindi atakindi kindi investisa quelque part uronka amahoverni azananye atandukanye uzokwama mu bibazo ariko mugongo mangaruke ko umujene navuze umujene abona amaze kweza amashuri akaguma yicaye iwabo arya ibya saa sita iwabo no mw'ijoro uko no gusahura abavyeyi anje kuri ico kivuga ko ikiwe bon kuri ico nkuko yabivuze biravana reka magara urumwigeme kandi ukivuga ukibona magara ikote yigo kuri twego abigeme ushaka kundana n'umutipe muhuye mukuze ukimubona nta kintu na kimwe cy'ubuzi muramenyerana buke buke uramenya ati umutipe aba muhiri wabo yarahejeje ishure n'akazi afise eske wewe uri mu biki umukobwa yego hari abantu ega bakundanye bose suko bafise objectif yuko bazobana canke bafise projet ndende hari umuntu yaba nyene bakundanye biraho nyene tu mbe mu bandi ata projet bafise umenya rero wewe ico ushaka uhagaze hehe ushaka kuba mu bandi canke ushaka gutegura ejo hazoza nyene ugati umuntu n'uwejo mpagaze rero yuko woba uri mu bantu bariko barategura ejo hawe utari kurafyina canke utari kuraba mu bandi uri kumwe n'umuntu uvuga uti vraiment Imana iduhezagiye kandi aravyifuza yuko uyu muntu ari we twogira iki twobana ejo yoba papa w'abana banje yego ameze uko rero ukundanye n'umuntu ameze uko banza umenye kwanzika ibituma yuko atakaza afise eske we yarakarondeye akakabura yoba ameze gute ni munebwe canke arakunda gukora gusa nuko hari abantu bakunda gukora mugabo ugasanga ko bakwita amaswata ugasanga abantu aragiye ku kazi nta n'ukwezi kamaze aciye agaheba hari umuntu abura akazi mugabo ubona ko afise ko haje yo kurondera usanye n'ugasanga ahoye n'imyaku akazi ntakamara ko kabiri atari uko ari umunebwe atari uko akorakora atari uko afise ingeso mbi canke indero mbi ugasanga kweri nta mashance y'akazi afise uwo muntu rero mu gihe afise ukuntu arondeza ubona aticara hamwe bamubajira ati uraza gufungura twibikire nibaze ko atakosa aririmba kwa n'umwana mu rugo kandi arakenera gufungura we nkavuye iwanyu ufunguye anje mwico gihe wibuke ko wavuze yuko uno munsi ushobora kuja kwipangira utabona uburyo ukavuga ati jewe nkuko yabivuze nagiye kwiga ico kintu ca gestion mvuge yuko ngiye kwiga ico bita amafaranga nzomenya kuja ikintu gatoya sindaguciriyemo kuri ico onye ngerageje kugutahuza neza nkuko anje karavuga no kuvuga ku mujene ari wabo par exemple yaba umukobwa ca muhungu yivoronse ngo amaje kwipangira atabona bivuye kuri we nyene abati je nganje gupanga atakazi abona akora faut d'abord kwiyumvira agiye mu biki umva habonye aramadidane iyo kote je ntaho nahagazeko ariko mugabo naho nk'umujene yadukije akabati ngiye gupanga nta kazi ubona afise iwabo ntibamwirukanye biba bigoye cyane ntubuze ivyo agiyemo aho nyene hahandi ashobora kuba agiye mu zindi ngeso par exemple haba jene usanga bagenda barararaguza par exemple akakubesha ko agiye no gupanga ngo agiye ari nk'undi mugenzi we agiye kumindara ntuzi ivyo bagiyemwo ntuzi ingeso zindi bagiyemwo aho rero nibaza yuko ivyo wonyejewe ivyo sinabishigikiye yari kabaza yuko wabajije ati umuhungu aba muhiri wabo akundanye n'umukobwa umukobwa akabona ka message canke kumva apera ati tukubikira urafungura nariko ndasigura quand même n'ibintu biteye isoni n'ibintu biteye isoni ku muntu none dufate bayandike message bayandikiye umuhungu twicaranye wacibona ivyo bayandikiye naco ndabikubwira naho yo bibona nariko ndasigura impamvu ari nziza n'impamvu ari okay ku muhungu par exemple
ku muhungu ari ndabate yagiye kuraba umukobwa kuko mukundanye d'abord muramenyana muramenyana kazone wanye barakwandikiye ati ngo utange gufungura umwe aje kukuraba nkawe sinzi ko no byakira kuko nkawe ubivuga ariko mugabo nka jewe ku muhungu Fate rero ngo urukundo guyanganira byose. D'abord reka nshake mbere niyo sije twireke kuko nta muzi n'umwe uzokige uro umuhungu no bamaze gukwiza. Cafise amafaranga cafise akazi. Oya mugabo gukwiza biratandukanye. Okay nako nico ngomba kubwire rero. Nimba uwo muhungu ahigihe umuhungu basi azobaje kukuraba par exemple bakamandika aze gufungura. Hari igihe uzosanga ari umuntu ashaka akazi mugabo atarakaronka sivyo agerageza gupostera heshi atarakaronka hari n'undi muhungu atazi ivyarimo burya abantu tubaye imico itandukanye katiremye gutandukanye hatugerageza gusigura usanga tuko twinjira muri vi y'abantu benshi mugabo reka tuvuge en general en general tugeneralize umuntu ari we wese Batenge nk'umuhungu dusipoze nk'umuhungu arengaho yaje kuraba umukobwa umuhungu acamwandikira ati birahiye ngo dufungure umukobwa washima kanabibona d'abord umukobwa aratwara akantu mu mutwe aje kwimva ati mbe umuhungu angana uku muhira bamwandikiye ngo ufungure d'abord aja sinzi ukuntu aza kubifata umukobwa ariko umugabo arakantu aja kubibonamwo kandi kataja kumugendera neza kuko umuhungu aravuga ati uyu unyarakuze ariko umugabo muhira bacamuronda aje kurya ashaka kwiyumva ati none yaje kundaba uwo muhungu mu buzima bwa misi yose asanzwe akora iki hari igihe mugabo usanga atanakazi afise kandi ugasanga uwo mukobwa bamuzi neza bye aho sava ni bya bintu bwate urukundo rurihangana ashaka gupasiyanta no mu gihe usanga umuhungu umukobwa ataramumenya neza bye ico gihe umukobwa ahava sinzi uko naja kubivuga hanje sinzi uko naja kuvyakira birashaka kumugora nyene kwihanganira ivyo bintu ugasanga arazobimubaza cyangwa asanga yatanguye nawe mu gikorose ticese ishaka kugendana n'abantu bakigenda kugiwabo kwa papa wabo mu bisanzwe avuga ati ntafise mu mutwe ntiyiyumvira ntabona kure rero sinzi nagira icyo bivuze ko nawe nk'umwigeme nari nkiri ko ndatanga akarorero ndavuga ko mw'iyo way nabivuzemo ashaka kuba akazi kaheze yaragafise kwa ari muhira dans son cas bavyumvikana bakeneye gufungura nawe nyene n'umuntu mugabo hari umuntu vraiment uti uyu n'umunebwe yirirwa aryamye akazi nikazo gusanga mu gitanda my friend yirirwa aryamye n'umuntu aguma muri vrai style yamaberewe yamamota okay umva ni vya bindi navuga ni byo ndababwira kandi ivyo entre birashobora no gukurura umukobwa wumvise uri umuhungu vraiment uri umwana w'umukobwa wumvise umuhungu yambarane umbubonye umuhungu yambara neza atesa nashaka biwabo naho mubwira ati rencontre ya mbere ukipresent ukavuga ati jembi wacu umukobwa avuga ati ntaco nzovyemera bivaye nuko ngena kubonye uramota arakumvise urabegwa arakubonye voilà umeze neza kabisa avuga ati umuntu ni bon mugabo ntakaza afise nta nishaka ryo kurondera afise hewe vinyuma hewe udashaka kumuhanura umwereke hari n'abakobwa tuzi bakura mu bwo buzima bahunga bwati kanura bona kure jaho postire ibikini bikisi ngo ndumuhungu aguma yicaye okay sindaguciye mwanje okay mwagumye muvuga sijeze ko bahungu reka mbere tucaye tuje no kubakobwa mbega umukobwa wewe ariko arakura simbize ngo aje gupanga umugabo aciteze ibintu biva ku cyangwa abavyeyi cye ku maboko y'abahungu bikundana ubu bavuga kwiki Elve urazi ngaho ntaguciriyemo turabona no mu gihe cyakera yuko Imana yahaye cyane responsable abantu b'abahungu siko no mu rugo ikintu cyose ni serugo ni wabazwa ati iki kiniki kimeze uko mwico gihe rero
umukobwa nawe yama yiteze yuko ubu responsable bwose azobona nkuko haje yabivuze umuhungu arashaka no gutobora mire ntabona uku akabona n'ibiri inyuma ya mire siko rero bivanye mu ico gihe okay ndakumva cyane kandi cenda gutahura cyane kandi uvuze neza mu isanzwe ivyo uvuze nivyo muri ya epoke ya kera no kuvuga ubu unye tujana n'ibihe kuko nabivuze kera wiga akazi kahari kera umuhungu nkuko bivuze wasanga ariwe responsable w'ibintu byose ubu unye par exemple ndagwa karorero hamwe woronka nk'umugabo ari mbega kwanza umugabo akorera leta umukozi wa leta par exemple akora amafaranga menshi ngahanye Bujumbura akora leta ahembwa amafaranga ngaha reka ntacyo tugire moyenne dufate ko ahembwa 500,000 nawe uri umukobwa ugaje bati okay umugabo wanje ahembwa 500,000 nkeneye ko tugiye mariage 500,000 umva ko amafaranga menshi kandi amafaranga leta iguhaye ntaba ari makeya ntaba ari make wa mukobwa nawe ugacuga umubwa ati jewe umugabo wanje arakora ukakenera kila kitu vyose azoguha umugabo ukarera amaboko ntiyumvire kwiyumvira nawe ko washaka gukreya akazi kiwawe gashaka kuguzana amafaranga ntushobora kwiyumvira ati nokora ikinya kugira nsahirize umugabo byose ugasanga ugwaye n'umugabo impuzu wambara n'umugabo umwana n'umugabo kila kitu byose n'umugabo ayo 500,000 ni gute ushaka kuyajera muri iki gihe tubayemo ibya kehetse tubireke muri iki gihe tubayemo iki gihe tubayemo nagomba ntumire abakobwa devoro muri ko muratwumviriza mucibaza ko kumva kubayeho neza ko ari igihe uzoronka umuhungu afite amafaranga bijya egereve muri uwo mwanya kikarakoresha ayo mafaranga muzoyajya muzogerwa mugabo azoteba yumve ko abaye découragé abakobwa namwe murashoboye namuka president yabivuze yego sivyo bisanzwe kandi abakobwa ashaka kuba president noneho nta kazi umukobwa arashobora kuba ikintu gikomeye muri leta cyangwa mu gihugu ashaka umukobwa gukreya business wiwe ishobora gutunga abantu barenga 1,000 ari umukobwa yagize bisanzwe rero kandi ubunye no mukuja kwiga amashuri twiga twese turi kumwe n'abakobwa kandi umukobwa ashaka kukuja imbere pourquoi pas nawe atogira hoje biga iyumvira ntaguciriye turi muri iyi generation canke turi muri iki gihe mwese ni mubaye ubuzima bumwe hari umuhungu mungana imyaka yego nimba warize universite nimba warize humanité byose mu binganye umugabo afise ikintu citwa amafaranga bien sûr yego amafaranga apana mahera amafaranga urumva amafaranga akavuga ati jewe nkeneye umukobwa azofatira neza abana ajeje kumfata neza urumva apana akora abana musanzwe ugiye kumuyayo mugabo bien sûr nishiragira voilà ke kumuyayo oya arabi wabura umuyaya gute oya ico yanje ndagishigikiye avuze urabizi ntaguciriyemo wanje ndafise umugenzi yarabujije umugore wiwe ko aja gukora uzogumaha nta kazi nkeneye kukubonamwo nishurwa mu bisanzwe komeye muri ico gihe aba yarasevinze avuga ati shobora gupfa umwanya n'umwanya mpfuye bizogenda gute byose yaraplanifye my friend mufite imyaka imwe yaraplanifye ati nshobora gupfa abana bazo amahera yo kwiga ngaya rasiyo ntizobura ibiki n'ibiki byose akayiplanisha ego byose gushika mu buzima bwe bazobaho n'abana abana gushika abana baheze ishuri none bazobahagaze bazobagara mu ivyo vyase wiwe yasitse ivyo vyase wiwe rega kweki mu bisanzwe nta muntu afita itunga ubwo ngo rigaraguriza ngahanye mu bisanzwe nubwo uzopfa umuryango uzosigara tugiye orsije donc nako ndakubwira ko tubayeho menya rero wewe ubuzima ubayeho ushaka iki wifuza umugore ameze gute urimva ati ejo ninava bizogenda gute sivyo muri ico gihe urondera umugore akora
mwebwe n'abahungu nyine mwihenda ubona umukobwa mwiza basha atese igisasu kirenganya abantu bose bahindukira nkaje oya hari umukobwa vraiment arengana jewe umukobwa umutima ukagira ati imana irareba mu bisanzwe urumva ridiragaje ntuzi vuga uti abayeho gute ego uramumenyereye bukebuke mugo urabona n'umunebwe n'umuntu araho wo kwisiga wo kwibebeza gusa wo kurera abana banashima mugabo ivyo bintu by'ubukozi utabibonamwo kandi urabizi neza mugabo ageze mu nzu utanguye kurira ikirebe ugatangura imvi zikamera ungana uko ukiyumvira ejo hazazaho umwana wawe ukiyumvira ati mana burantije ubuzima umva ukagira umutwaro uremereye ubwoba bw'uko abana bawe bazoba kubera mama wabo uramuzi rero mugiye kurondera abakobwa rondera uwo ushaka wifuza nimba ukeneye wo kwisiga rondera umwe wo mu nzu nimba ukeneye wo gukora uje muri bamwe bakora ureke kurondera ibintu ahantu bitari umuhungu rero tuvuga ibintu byo gupanga ugiye gupanga ego ugurura amaso umenye uti nkeneye umukobwa ameze uko wa mukobwa uvuze dukundane n'umukobwa n'umuhungu ukumva baramutelefone ingufungure umuzi ngena ameze umuzi ko arondera ivyo ntaco bitwaye uzi naho ko ari ubunebwe bumukuremo vyanse naho pasuje mu yindi nzira ukurondera ejo imyaka 20 nta wifuza gupfa imyaka 50 iri imbere uyo muhungu je nzonguma nkora jenye n'uwo muhungu yicaye atazaka turiko turarangiza Elva gira icavuze ico yishe yaje umenga yamukoze ko cyane nukurire muri kurondera ibintu bitari mu bisanzwe uri Yesu hindura abantu wewe Messi nukurire ngo azohinduka niyagera mu rugo mu bisanzwe umuntu nukuvuga yakuze de condition uvuga ziri ziryoshe sivyo akore muri bwa buzima buryoshe bizonamugora kugira mu bintu bizomugora kugira yakuze abona iwabo icashatse cyose bati ntikiba camuha kandi nta nizomwumvisha ahonye aca atombora agaca yironka abahungu bava hari anye yakuze abona bigoye agaca ronka amafaranga kwajuza kumugorera umubano uzobananira sanzwe ku mukobwa aho ikindi bavuze ngo rondera abakobwa bakora gose atari beza cyane hariho beza bakora yego nivyo nagomba kwishura haba abakobwa benshi usanga kandi noneho umuntu ntashaka kuba mwiza kuri bose sivyo urasanga jewe mbera mubi canke mwiza bivanye n'ukuntu ndakubona cyane na karitezi wawe nkunda rero umwe wese mu bisanzwe kugira arabe umuntu bazobana mu bisanzwe hajyanye bijya bintu byo kugenda muri fiançailles ni fiançailles ni muri copinage ni ziriya z'aba okay fiançailles ni vyiza kubera biratuma ubona ikintu ushobora kuvuga ati iki kintu je nzocihanganira kuri uyu muntu pour la vie nzocihanganira si ufashe decision kuvuga ati tuzobana dejo warihanganye ubwa nzosupporta ibi vyose mu gihe ubona ko utazovyihanganira mu bizu kuri tije nubwo bigoye kumubwira ariko ega nabonye kakakubura azokuno bigenza nturukuno bigenza kugira rero jikino d'abord no hanura no shimbe impanuro ko twokora twese umukobwa ari we wese yokwimvira gukora kugira kandi n'inyungu ziyo kuko urugo n'umugore n'umugabo si biraryoshe no kugira urugo si umugabo gusa urugo n'umugabo n'umugore mu gihe urugo ari babiri ifo kwiyumvira kuruteza imbere mwese ifo kwiyumvira nawe uri umukobwa gufite amakonte yiwawe ikintu cyose uje gusega umugabo ngo turamashurwe mu gihe utararonka ariko nta ngorane ariko mugugire fo ishurwe bijyanye ni za mode ari amateme yo guseduiza ariko bijyanye n'ibintu deja umuntu ariko akubwira nk'ibintu nk'ivyo wonye nibaza yuko akubwiye kuri ishurwe irevre ni vyiza ariko ivyonye birafise etape yo kwita ishurwe amaze kwita ishurwe ukabimwemera kuri ishurwe ryiwe hari indi etape azokwishikanako yo kwiyumvira ukuntu mushobora gutezanya imbere wow kumbure rero kugira ngo usige inzira amavuta
Angela afise akajambo yoterera, Eva afise akajambo yoterera kugira ngo tunkakamo kugira ngo turagize neza dusiginzira amavuta kumbure ushobora kuba ari ikintu wakuyemo kanaka wamujenewe urumva ko twavuze mawe yose atandukanye kuri Angela rero nkakamo wotera bari kubaradukurikirana nakara bona nk'akamunotera abari baradukurikirana bose hari abavyeyi badukurikirana hari imisore hari n'inkumi yego n'abakiriko barakura nyene ikintu novuga responsabilité gufata responsabilité uri umukobwa canke uri umuhungu si ukuja kwipangira gusa bashaka no gufata responsabilité uba iwanyu ukamenya uti ninjije amaheraya reka ngurire igitenge mama ngurire agakoti papa stoke ukwezi nje nzostoka bon reka mfata umwana umwe mu bo tuvukana abari je ndamwashyuha amashuri ndamwigisha responsabilité so kuja kwikangira gusa bashaka no kuzikora uri muhiri wanyu mu gihe ubona batagufavoriza abo bavyeyi hari abavyeyi bigize binani en tant que uri mu rugo rw'iwanje nta kintu kimwe ndagusavye aho onye urafise mirimo yo gukita kubera yuko bariko barakwicira ejo hazoza ubuzima bwawe bava impande uje kurondera hirya no hino hama ubona yuko bagutahura bikorere muhiri wanyu kubera yuko ni urugo nyene ruri kurubaka uvuga uti petit frère grand sœur nashima grand frère nabonye agashati kamubereye kamukwiriye reka ndamugurire nka kumwe ubana n'umugore ushaka kugurira abana bawe warabimenyereye uzobijamwo warabimenyereye responsabilité rero kuja kwibana gusa ni mu mutwe ku bakobwa naho mu gihe uzi ico ushaka ni kubanza kwanza kumenya ati eske nshaka iki ndacyari muri bya bindi nyene byo kwiryohera cyane mu gihe rero wamenye ico ushaka kubaka ubwawe ejo hazoza naho mwino misi bitari ko biraba canke ukura vyitegurira raba umuhungu muri kumwe ukeneye umuhungu ameze gute umuhungu akora eske ego muri kumwe n'uwo muntu adafise akazi ubona ko afise courage yo gukora akazi ubona ko afise courage yo kurondera ego no musi urashobora kwanka mugabo ejo bizokunda aho hantu patienta washaka kubana n'umuhungu afise akazi byose bimeze neza ubona atararondera mugabo ejo birashobora kwankora umukobwa mwiza yongera afise n'ibikorwa biba biri top cyane gose ubutovye butese umukobwa uri wese akora arabera cyane umukobwa mwiza va c'est bon kuri babandi bavuga ati nkeneye abamikazi nta kintu kimwe nkeneye ko nkorera waramupanga ibintu byose by'ukungene bizomera naho ejo uzova mugabo mu gihe ufise umukobwa ego washaka umukobwa mwiza ikinibiki mugabo uzi neza ati mana naho nopfa ntabwo bamfise arakora umwana mwiza arazi kwitaho umuryango arafise responsabilité naho nyene birateza rero no hanura abantu gukora twese dukore tuje ku kivi kubera yuko isiguma izunguruka la terre tourne ego kabisa ni gukora twese hama tugahanura natwe hama uzi n'ivyo urimwo vraiment n'ivyo urimwo byose usenga n'Imana igufasha wibuka no gusenga nico kintu numva no bahanura hama abavyeyi vraiment ndabasavye muze muraraba abana banyu eske akunda iki ameze gute akora gute umurere mu bintu byo gukora ari n'umuhungu hoho asha inguvu umenyereza ibintu byo gukora umwereke yuko ibintu byose guhera akiri muto umwereke responsabilité niho azomenya ati sister akeneye akarabelo k'igihumbi niwabona petit frère wawe akuguriye nk'akantu mvuga ati nakuguriye tiro y'igihumbi torayo urumva nyene uryohewe donc atanguye kugira responsabilité akiri mutoyi rero niho biva no bantu ariko mworera abana banyu mu gukora no mu gukundana niho byose biva kamwe umwanya reka rero duha umwanya na Eve nawe kumbura kamo afise hotera bariko baradukurikirana ego misanzwe akamono abariko baradukurikirana situngo mavuye ku bajene kuko nibo novuga biraba gose kandi nitwe dugifise kazoza turiko turategura benshi basigaye bavuga ngo abajene ubu nyene abakobwa niko bavuga ngo ntibakigomba kurongora ni vya bindi ndababwira ati ukabuzi yuko wize amashure umuntu wese azi kandorere wize amashuri uvuga ati ntegeza gukora ico onye nigiye
aho onye uracaba iwanyu gushika n'imyaka 50 ibaze mu gihe utari yumviye ko ukura amaboko mu mpuzu uja hamwe n'abandi na perezida yivuze hari abantu des jeunes entrepreneurs muje hamwe muyumvira ico gukora payeje irahari rero hariho n'andi vyinshi vyo gukora ibintu vyinshi vyo gukora bisaba yuko gusaba yugura mu mutwe hama ugafata riske isanzwe muri iyi minsi abantu mutinya riske abantu mutagomba kuinvestisa bizobagora kugira muronke ico gukora kuko ubu unye nta buzi novuga leta izoguhamagarira ngo meme n'ababukora hari gusanga barira bivanye n'ukuntu ibintu vyagiye birahinduka ibiciro n'ibindi rero nagomba ntumire abajene ugwaruka n'abandi n'abanyeshuri baciga za kaminuza kwiga universite nyene isanzwe hari amashuri yo guheza ni secondaire universite ushaka kuyiga ufise n'ikindi ushobora gukora abajene mwese muriko muranyumviriza gerageza muje hamwe hama mukore ibintu bishobora kuguteza imbere n'igihe uzohejeje amashuri par exemple abanyeshuri benshi bava mu ntara zitandukanye baje kwiga ama university Bujumbura ahejeje agaca asubira akaduga kuvuga rero iyo ucumengo ni vya bintu muhaba barantumye kwiga y'amashuri yabo umengura yabahaye umenga ico bagutumye kiraheze oro waje kwiga university kugira wiga ubwenge après y'amashuri kuno uzobaho ivyo rero benshi ntibarabimenya novuga yuko rero no batumirira gufata riske bamenye ko ubuzi bwo gukora atari burya buzi bigiye gusa ahubwo umujene agaya akazi niwe umujene navuga ko ataca azoshika ko mu iterambere ariko umugabo umujene atarigaya akazi bavuga ati akazi gato kazana keza daboro banza wicishe vugufi ukora konye gatoya hama ejo uzoronka keza kuko bajya bose ubona bafite ubuzi bwiza ubaza amabiografi yabo usanga ari aho bahereye naho bagejeje mu gushimye kuvuga ati je ngeneye kuba ministre ukazorinda kuba ministre ubibure kuko bajya baba ministre nabone bafite ama etape baciyeko rero ntushikirako nico numva ho n'abajene gufata riske no kutayifata nane ni riske vyemerero ibifate kugira ngo vyose bihuriremwo kugira ngo tumenye yuko uri umujene nyawe tubibone bigende neza cyane reka rero nshimire abatumire bacu nshimire Hervé nshimire Ange ku babemeye bakaza tukayaga kuri bimwe dusanzwe tubona mu kibano mu babanyi atandukanye Hervé umundire ndagushimira murakoze cyane nizere ko nitwasubira kugutuma uzobanguka uzogamburuka Ange nawe nkundire ndagushimira hoho sino kugwamburuka gusa by the way ni n'umujournaliste journaliste bukejeje muhira ubu niho nkorera ubu niho akorera n'umujournaliste mwiza kwa mwifuza ntaco muramubona muzonyegera nta kibazo urumva ko barika korera muhira uca mu bimenye bikurikira aje ndagushimire nawe akoze yego merci nawe kunyimvira nshimire n'abakunzi banyu mukore subscribe ku batarabikora hama ico mwabonye kitameze neza vraiment abantu baca baza bakubita igisasa ati murashisha oya erega amajambo nkayo tuba tuyakeneye oya ego uragire muri we nziza aha hantu kari mwadekonye murabeje ntuze musubira aje ntuze witega ikintu ciza imisi yose mu bantu kuko witeze ikintu ciza ntibizona guhindura nawe ubwawe uzoka mu wabonye yuko abantu bama bagushigikira ariko turakeneye ko mukubita handi nyene mubabaza ego mutwereke yuko iki twavuze ni iki mutwereke yuko mwadukurikiranye turakeneye namwe ku mateo yayo voilà merci beaucoup reka rero ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo kuri Akamo TV himbaza Delicia twe kumwe na Ange twe kumwe na Hervé ndabashimiye mwe mwadukurikirana kuva ku ntango twizere ko mushika no ku musozo wa kino kiganiro mutibagira kugira sabone utarayigera bien sûr j'aime commentaire partage kugira ngo bibandanye bigenda neza naho buta bye bye ciao ciao